Amahoro y'Imana abane namwe bakunzi ba Kodi Empire mwebwe mwese mudukurikirana muri ahagiye hatandukanye. Mu nkundire ndabaramutse ndabahe n'ikaze muri kino kiganiro cacu ca gatondo. Turigenekerezo rya gatatu ukwezi kwa gatandatu no mwaka turi mu 2026. Nizera yuko mwaramutse impore aho muherereye hose, ariko mu nkundire twongere kwinjirana mu makuru yacu y'aka gatondo. Cyane kubiri ku mirongo y'urugamba turaza kwaca tugira ivyo tuhavuze ko ndetse tunagaruke mu gihugu cyacu cyiza cyo Burundi. Hari vyinshi amakuru atari meza canke ibihwa bigiye bitandukanye biriko biravugwa ku gihugu cyo Burundi, byose turaje tubirabira hamwe ndetse tukubikire ikinyoma habona canke dushobore kubabwira ukuri kubiriko biragenda bisakara canke biriko biravugwa hirya no hino. Muri kino kiganiro muze kunkundira cyane, duhere ku makuru yavuzwe ku munsi weje yuko drone y'igihugu ca Congo FARDC yarashe ku birometero bitatu gusa winjira mu gihugu cy'u Rwanda, neza na neza mu misozi ya Nyiragongo. Ico ni ikiganiro twabahaye ku munsi wejo, ndetse tunabereka uburyo iyo drone yarashe ivyo bice ivyo bindiro vy'inyeshamba z'u Rwanda ibigira umuyonga ku buryo budasanzwe. Twamaze kuba tumenya makuru yose, ndetse aho drone yagituruka, ndetse na bene iyo drone kunko byari byavuzwe yuko drone yaharashe yari drone no identifié, drone itabatamenye iyo yajiva, ariko kuri kose kwamaje kuja ahabona. Twaje tubabwire ukuri ndetse n'ico gitero cari kigamije nico cagomba gushika kivyo byose twamaze kuba tubishira ku meza muri kino kiganiro tugira tubashikirize. Ari nayo mpamvu ndabasaba kuraba kino kiganiro kuva mu ntango kugera mu mpera, kubera ko tuza kuhavugira ibintu vyinshi kandi vyiteka, kandi ibintu vy'ukuri mwagiye muranyegeza ku munsi weje, ariko tuje kumenera inda ku rukumu nkuko twabibasezeraniye ko tuzokwama tubaha amakuru meza kandi yizewe muri kino kiganiro. Kandi turaza kurabira hamwe amakuru ariko aravugwa canke ibihwa bikurira kwiragira yuko igihugu cy'u Burundi coba kigomba gutegwa, canke hari umugambi w'ibihugu bigera kuri bitatu harimwo igihugu cy'u Rwanda, Uganda ndetse na Kenya, bo bafise umugambi mubisha wo gusenyura ubutegetsi bwa CNDD-FDD mu gihugu cy'u Burundi, ngo imbere yuko haba amatora y'umukuru w'igihugu mu mwaka w'ibihumbi 2027 ku itariki 3 z'ukwezi kwa gatanu. Ibi byose ndazi yuko tugiye kubigana muri kino kiganiro. Eske biko biravugwa ni bikara amakuru ariko aravugwa menshi, uri kuraragerageza kuraba canke kumviriza ngo niyo, ariko turaje tubabwire ukuri kubi byose biko biravugwa, ndetse nibigamije canke nico bigamije objectif yavyo. Bafise amakuru menshi bariko baritwaza canke ivyo bariko baravuga, biboneka neza yuko koko nubwo umugambi wo gutera ubundi canke guhungwanya mu gihugu cyo Burundi wobo hari, ariko hari ibindi vyinyegeje inyuma, kandi nta na rimwe ibi bihugu tuvuze bitigeze vyumvira guhungabanya umutekano w'igihugu cyo Burundi mu gihe cyo kiba citekanye. Ikaze ni karibu bose dukurikirana, making ashwa ko wamaze gukora subscribe, ndetse wamaze gufyonda no kuri like, hama dusangize ikiganiro cacu abandi, hama uze muri commentaire uhashire icyumviro cyawe canke uhaduze amashugwe n'imitima nkuko twama twabibasavye, bituma bino biganiro vyacu bigera kure cyane kandi hashoboka. Ikaze muri kino kiganiro. Jewe ni Kodi the Black, iyi ni Kodi Empire ibasha kubashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho cyane ivy'umutekano, politike na diplomasi. Imbere yuko tubabwira ibijanye n'umugambi mubisha wo gutera igihugu cy'uburundi canke wo gusenyura ubutegetsi bwa CNDD-FDD mu gihugu cy'u Burundi, mu nkundire manzi ndababwira ibijanye n'indege yarashe ku mupaka w'igihugu cy'u Rwanda gihana n'igihugu ca Congo ku munsi wejo mu masaha yerekeza mu masaha y'umugoroba, nkuko amakuru abenshi yagiye abashikira canke magiye murayumva, ndetse no mu biganiro nagenda bashikiriza ku munsi wejo, nuko bivuga yuko hari drone no identifié yagaragaye iriko irarasa ibirindiro vya RDF biri ku musozi wa Nyiragongo. Abandi nabo bakavuga yuko iyo drone yari drone ya FARDC ariyo yarashe kuri ivyo birindiro vya Nyiragongo biri ku musozi. Mushobora kuba mwibaza ati tubabwiye bino birindiro biri hafi y'igihugu cy'u Rwanda, mbega hari birometero bingahe? Ni ku birometero bike cyane winjira mu gihugu cy'u Rwanda, aho upimye mu buryo buri direct ni birometero bitatu,
ariko upimye mu buryo novuge ko uca mw'ibarabara rinini ni ibirometero hafi ku 10, ariko murabizi umusirikare ntabwo agira inzira yo gucamo iyo ari ku rugamba, amenera habonye. Rero ku birometero 3 gusa winjira mu gihugu cy'u Rwanda, bica bisigura yuko ari hagati y'ibirometero 3 n'ibirometero 10. Aha hararashwe mu gihugu cy'u Rwanda aho bita kuri 3 antenne ku munsi wejo. 3 antenne ku munsi wejo mu kuraswa. Amakuru avuga neza yuko ari drone batamenye iyo yajiva canke abayirungitse yashoboye kwibasira bino birindiro. Bivugwa yuko byari birindiro vya M23 vyarashwe ngaha mu misozi ya Nyiragongo mu masaha y'umugoroba. Rero muri iki gitero harashoboye kononekarira ibitari bike ku ruhande rw'inyeshamba, zarahatakarije abasika ndetse zinahatakariza n'ibigwanisho bitari bike na rimwe bifashisha nk'ivyo gufungura n'ibindi ku mirongo y'urugamba. Aya makuru ndazi neza yuko abakurikiranye ku munsi wejo mwashoboye kuba muyumva igice mutashoboye kuba muyumva ukuri kwayo kose, ariko niyo mpamvu naje muri kino kiganiro kugira ngo shoboye kubasangiza ukuri kw'aya makuru y'ivyabaye ku munsi wejo. Ndazi yuko abatari bake batikiwe n'ubwo banacacane mu gihugu cy'u Rwanda, kuko nk'abari Gisenyi barumvise neza na neza ibintu vyeko biratu, kandi murumva neza yuko ibirometero 3 ni ibirometero canke ibirometero hagati ya 15 bitatu n'ahantu hafi cyane ku buryo ikintu gituritse ushobora kucumva canke ushobora kuraza ishinga n'umutekano muke uburi hafi y'ahantu uherereye. Rero ivyo birindiro vyaraye birashwe, bivugwa yuko vyari birindiro vyari kwa abasirikare ba RDF. Ivyo birindiro vyaraye birashwe, bivugwa neza ko hari kwa abasirikare b'igihugu cy'u Rwanda, ariko ni kuri kote ya Kongo tuze turabana tutahurana neza tugenda bukebuke, ni kuri kote ya Kongo. Rero ndetse hakaba n'ivyuma vy'ubwirinzi birinda ikirere cy'igihugu cy'u Rwanda. Ako gace nyene barashemwo canke ako gace nyene FARDC yarashemwo na drone canke iyo ndege non identifié yarashe, niho hari hasanzwe hari n'ivyuma vy'ubwirinzi vy'igihugu cy'u Rwanda. Bisigura yuko ivyo vyuma vy'ubwirinzi vyose vyari muri ivyo bice vy'igihugu cy'u Rwanda. Muce mwumva neza yuko vyaciye vyononekara canke vyaciye biraswa mu buryo bukomeye cyane. Ibi vyose ndazi yuko abantu mukurikirana cyangwa muzi vya gisirikare muca mugenda mubitahura cyane. Bijya vyuma vy'ubwirinzi igihugu cy'u Rwanda cyarasize ku butaka bwa Kongo, c'est vrai murabizi ko bagiye barabinyanyagiza hagiye atandukanye, ariko bimwe muri vyo vyaraye birashwe, vyaraye bituriwe nk'uko amakuru yo abandanya bitubwira. Bivugwa yuko ari drone batazi iyo yaturutse, ndetse bivugwa ko iyo drone yari ifise ubushobozi budasanzwe bwo kuguma mu kirere umwanya munini ndetse no kwinyegeza, kuko RDF yibona kare yari kuyirasa canke yibona kare yari kuyirasa, kuko bameze nk'abakubiswe n'inkuba iyi drone ikimara kurasa kuri kino kirindiro c'inyeshamba z'u Rwanda canke ca RDF kiri ngaha ku musozi wa Nyiragongo. Ni drone nkuko muvyumvise, bivugwa neza yuko ari drone ifise ubushobozi budasanzwe, ari na drone ishobora kwinyegeza umwanya munini mu kirere batazi yivuye. Rero nta wamenya ivyuma vy'ubwirinzi, nta wazi yuko vyari bizi ahiza guturuka, ariko bagiye kwisanga bahamaze guturitswa mu buryo bukomeye kuri uwo musozi wa Nyiragongo, aho bitwa kuri 3 antenne hafi y'umupaka igihugu cy'u Rwanda gihuza n'igihugu ca Kongo. Duce dusubira inyuma gatoya, igihe ikibuga c'indege cha Kisangani kirashwe kiriya Bangoka, M23 yavuga yuko irike irarasa ububiko bw'amadrone ya FARDC ariko arabarasa muri Kivu y'Epfo n'amajyaruguru. Ariko rero nyamba ubu bubiko bw'amadrone bwararashwe, M23 ikanavyemanga. Uno munsi ni cyeco za cemeza neza yuko ari FARDC yashoboye kubagaba kwibitonda bacishije igeniro kugira ngo dushobore gutahurana twese tuze kumva bimwe, kuko hariho ndazi abo tutaza gutahura bimwe. Rero no babwira neza yuko mu busesanguzi bugiye butandukanye, baravuga yuko ku rundi ruhande ushobora gusanga ari no M23 ari u Rwanda nyene
rwigavye kw'ibitero kugira ngo rushobore kwagiriza leta ya Kongo aribo bayigavye kw'ibitero. Ibi vyose birashoboka, bakavuga yuko ari FARDC iriko irabarasa, kuko mwibwe neza yuko iyo nyene niyo yavyivuye yuko yarashe stoke y'amadrone ya FARDC hariya ku kigo c'indege ca Kisangani. Ibi murabizi, none nyamba amadrone ya FARDC asitotse hariya Kisangani yagarutse aza kubarasa gute? Ibi ntawe wemenya, kuko baginga tuvugana FARDC nta rwandiko canke nta lettre riri officielle, nta rwandiko ruri officielle barashira hanze bemanga ico gitero cyabereye ngaha mu misozi ya Nyiragongo hafi y'igihugu c'u Rwanda ku birometero bigera kuri 3 gusa. Ntabwo FARDC irasohora urwandiko ngo basi nibaraguze na gato tumenye ukuri kw'ivyaraye bibaye ku munsi wejo. No babwira neza yuko ibi biriko biraba ngaha ku butaka bwa Kongo ari ibintu vy'isiga bwenge, ni ibintu novuga neza yuko ugerageje gushiramo ubwenge bwishi wosanga wenyene wasaze canke wakuye impuzu mu mabarabara, kuko ibiriko biraba vyose ni nyobere. M23 nayo birakunda kishobora kwigabira ku bitero canke igihugu c'u Rwanda narijya muzi neza yuko bavuga yuko FDLR yugarije canke yegereje igihugu c'u Rwanda kugira ngo yinjire kugaba y'ibitero. Iki kirashobora kuba icitwazo kuri leta y'u Rwanda ikavuga neza yuko ari FDLR yabagavye ku bitero canke igomba kwinjira mu gihugu c'u Rwanda narijya muzi neza yuko bo bamaze imisi biteguye umwasi ngo agomba kubatera batazi yaturutse. Aya makuru ndibaza nobanza nkageza nga kubera ko n'amakuru maremare ndaza gukomeza ndabatohoreza ibindi vyinshi biriko biravugwa hagiye hatandukanye ku mirongo y'urugamba, kubera ko muri kino gitondo abenshi muba mwizinduraye mugomba kwigira ku kazi munyaruka cyane. Niyo mpamvu mba ngomba kubakorera ikiganiro kigufi cyane canke gito cyane kugira ngo mushobore gutahura mu buryo bunyarutse cyane, hama mwiyirukire mwigire ku buzi bwanyu bwa misi yose. Niyo mpamvu rero bino biganiro mfata kano kanya kijoro kugira ngo ushobore kubikora bugira buce, kugira ngo igihe cy'isaha 12 bibe byamaze gushika ku murongo muce mubikurikirana. Hari amakuru ku munsi wejo bivanye n'ikiganiro ca Bivugwe Politiko bica ku muyoboro canke YouTube channel yitwa Bivugwe Politiko, cyagiye kiracicikana aho bagize ubusesanguzi. Novuga ko ari ubusesanguzi ukomeye cyane, ndi n'abahinga badasanzwe gukora ibijanye n'ubusesanguzi bw'umutekano wo mu karere. Ibisino bihari asino na bideha. Ku munsi wejo rero Jacob de Black nabonye abantu benshi ko barandungikira ivyo biganiro canke bandungikira ayo makuru. Reba kimara kuyandungikira, icambere nihutira no kuraba ati eske ivyo bandungikiye nibiki, kandi n'ubusesanguzi umuntu atobwanje nje ko n'ubusesanguzi buri mu kintu kinini, nubwo bitoba ari byo kwigisha n'umuntu. Ibi tuvyumvikane kuko n'ubusesanguzi bwimbitse, nubwo abatari bake bagiye baravuga ivyabo, ariko niko bijanye n'umugambi mubisha ngo uri kurategurwa ku gihugu c'u Burundi, uri kurategurwa n'ibihugu bigera kuri 3 harimo u Rwanda, Uganda ndetse na Kenya. Rero ngo n'umugambi ngo udasanzwe wateguwe kugira ngo bashobore guhungabanya umutekano w'igihugu c'u Burundi imbere yuko haba amatora y'ibihumbi 2027 ku itariki bigerekezo rya 3 kwezi kwa 5 by'umwaka uza. Hari amakuru ngo avuga ko hari umugambi barimbanije, umugambi wo guhirika intwaro ya CNDD-FDD kubera ko Uburundi bwabereye ibamba ibi bihugu byose mu gihugu cha Kongo. Iyo bavuze yuko Uburundi bwabereye ibamba u Rwanda, bukabera ibamba Uganda, Kenya n'ibindi bihugu, ntabwo baba babeshi ngaha mu gihugu ku butaka bwa Kongo. Twarabonye ingabo z'u Burundi zigenda zikora ibidasanzwe kugira ngo zishobore guharanira umutekano w'abakongomani, kandi vyarakoze kugiza ino musi. President Paul Kagame Kabuli yarakujije abasikari biwe yarungitse kwica abakongomani, ndetse abatari bake barashoboye no guhunga, abandi nabo barabaye ibimuga. Ibi turabizi kandi turavyemeranya, kandi vyavuye ku mihangano ku butego bagiye baragwa mu ngabo z'u Burundi ku butaka bwa Kongo. Aya ni makuru yizewe kandi turiko turakurikirana. Bivugwa rero yuko hari umugambi mubisha wo kugomba guhirika ubutegetsi bwa President Evariste Ndayishimiye imbere yuko haba amatora yo mu 2027, amatora y'umukuru w'igihugu nk'uko tuzi twese tuyimirije. Rero
nguko bimeze ngo hari gutegurwa ngo akavuyo canke akajagari kazotangurira amatora, kazoba imbere y'amatora y'umwaka wa 2020 mu kwezi kwa gatanu. Hama umugambi wo guhirika ubutegetsi bwa CNDD-FDD bace bamera nk'abawugezeko. Iyo numvise ikintu nk'ico ngo gutanguriza ngo akajagari ngo kuvurugana mu gihugu c'u Burundi, mba ndabibona yuko umuntu ariko arabivuga yuko cyangwa umuntu wese arategura ubwenge bwe bwoba bwamenye canke atari urumogi yoba yanyoye yoba yavangiwe. Ibi rero byo kugomba ngo gutanguza akavuyo ngo n'akajagari bizotangurira amatora kugira ngo bahirike ubutegetsi bwa 2027, bahirike ubutegetsi bwa CNDD-FDD mu matora azoba muri 2027. Nobabwira yeza yuko iyi plan yarakoze 2015 ntabwo yogaruka muri 2027 ngwige, yarashaje. Iyi ni plan ewana yashaje kera, kuko mwibuke mu mwaka wa 2015 mwibuke neza yuko abo twita abakoze manifestation barayiteguye barayikora, bongera bategura guhirika ubutegetsi, ariko ntivyakunze. Muga uno munsi turiko turumva umengo bagomba kubizana muri iyo nzira. Ndiko ndasubiramwo bumwe mu busesanguzi bivugwe politiko yacishije, ndetse yacishije mu barundi benshi. Abarundi benshi babona umengo nivyo, abandi baragira ubwoba, ariko ukuri kose kuba kuri ngaha kuri Code Empire. Mwebwe mwaduhisemo kugira ngo dushobore gusangira ukuri kwacu nk'abarundi bene wacu. Rero ikindi tubabwira ngo CNDD-FDD kuva ikija ku butegetsi mu mwaka wa 2005 intwaro z'abasuma intwaro z'abasuma mu karere ntiborohewe na bukebwe, ndetse CNDD-FDD yatumye umugambi wa Hima Empire byatumye batawugiraho. Aba bose kari batatu, ibihugu kari bitatu byari bifise umugambi wa Hima Empire, ariko bivanye n'inguvu za CNDD-FDD no guhagararira ijambo ndetse n'ubutwari n'ubutore bwo kutagomba kujyajyanya ibindi bihugu canke kuzana amacakubiri mu bantu. CNDD-FDD turavyemeranya yarabihagaritse, kuko ntivyakunze yuko guhera 2005 yuko Hima Empire ibandanya. Rero uno munsi tuvuze ko agashavuka niga kubera ko umugambi wabo wa Hima Empire batawugeze ko ibituremeranya na bivugwe politiko. Ivya mbere ntituvyemeranya, ariko ibi kiriko turemeranya nabo. Sasa CNDD-FDD yarabazonze muri ino myaka 20 umugambi umaze ko 20 na mwibuke ko babazonze, kandi bakimara kubazonga n'ubu ishavurira cyari, kuko murabona yuko baragomvye kubigira. Mugabo baca basanga General Neva uwo mugambi yawumenye kera awuburizamwo canke aca intege abagomba gukora uwo mugambi ubishe, ndetse vyatumye biboneka neza yuko batangwe kwanka Burundi, babugira ishavu ridasanzwe, ndetse batangura kubugirira jaruzi kubera ko base uwo mugambi mubisha. Ikindi naco mwibuke neza yuko u Rwanda rufata igisagara ca Uvira kubera u Rwanda rufashe igisagara ca Uvira kubera igitutu ja General Neva, kubera ko General Neva yaremyemwo ubwa President Paul Kagame aramubwira ati Neva ibi ntibishoboka. Byagiye kurangira umugambi binjiye muri Uvira bafise, ngira ndababwira umugambi mwe mutari mozi uburijwemwo, ndetse baraje muri Uvira bararimarima birangira bahavuye atanu bubirutse, kubera ko itegeko rivuye Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mushobora kwibaza ati bwana Code de Black ni uwuhe mugambi leta y'u Rwanda yari ifise ku Burundi igihe ifashe igisagara ca Uvira? Abantu mudukurikirana umunsi ku munsi nagenda bashishurire, igihe Uvira ifashwe M23 RDF canke igihugu cy'u Rwanda cyari cemereye Red Tabara kwica yinjira direct mu Burundi guhungabanya umutekano, ariko ngenda kubwira impamvu bitakunze. Rero bakibemerera guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Burundi, bari bamemereye intara zigera kuri 2, hariho Cibitoke ya kera ndetse na Bubanza. Igihugu cy'u Rwanda cyari cyazemereye Red Tabara, ariko bakimara kuhafata President Neva hariho amajambo akomeye yari yarigeze kuvuga abwira amakungu na President Paul Kagame, ndetse novuga yuko yagwaje mu nda President Paul Kagame, bituma inguvu zisa n'izimuherana. Aho yababwiye ati muciye muri Uvira
mukinjira mu Burundi nanje ndaza guca mu kiruro rinjira Kigali kandi nta kibazo turaza kuhagwanira nta kibazo. Murabizi neza ko President Paul Kagame haciye haba inama ahantu bitwa Icangugu mu gihugu cy'u Rwanda. Iyo nama yahujije bamwe mu barongozi ba Red Tabara, mu barongozi ba M23, mu barongozi b'igihugu cy'u Rwanda kugira ngo barabe uburyo bashobora gusedera Red Tabara izo ntara kandi zibiri. Ariko rezilita cyangwa bamaze gukora inama evaluation bakoze baciye basanga bidakwiye yuko Red Tabara yinjira mu Burundi kuhanya umutekano w'u Burundi kubera ko amajambo Neva yari yaravuze yuko aca yinjira gukubita u Rwanda atakibazo na kimwe kandi akarukubita atarubabarira ndetse bakazonicuza igituma binjiye mu Burundi. Ibi rero amakuru twabahaye nuko Red Tabara byabe ngoma yuko baranarasana habaye gushwana kubera ko ivyo bayisezeraniye batayibihaye. Ubu rero n'umugambi novuga yuko mubisha wa mbere igihugu cy'u Rwanda cyari gifitiye igihugu cy'u Burundi gihe igisagara cya Uvira gifashwe ndazi yuko abenshi mutari mubizi kubijanye n'ubusesanguzi buriko burakogwa hagiye hatandukanye mu gihugu cy'u Burundi. Nta na rimwe bigira basinzira, bavuga yuko ngo Burundi bugona bukanura, ngo bugona buri maso. Rero ku muntu wese yoba afise uwo mugambi wo kugomba guhangabanya amahoro n'umutekano w'igihugu cy'u Burundi, abarundi birondereye ubwabo bonyene, ndabizi neza yuko ivyo bintu bitazigera biborohera, ntibizigera biborohera na bukebuke, kuko tugerageje kuraba igihugu cy'u Rwanda kibisifise minguvu nyinshi kugomba guhirika ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi mugabo vyarase 2015 kandi n'ubu niba ongera ko bigerageza ntabwo bizokunda. Ndagenda babwire akantu kamwe kw'ivyo bijanye n'ingene ngo botera imvururu canke bagatera akajagari mu gihugu cy'u Burundi nkuko babikoze 2015. Mwibuke ko 2015 abatari baki baragiye mu mabarabara biyamiriza kiringo ca gatatu ca President Nkurunziza. Ibi murabizi abarundi baciyamiriza n'abatazi ivyo barimo babigiriye mu rukato baragiye mwibarabara. Ariko uno munsi nagenda ndabahishurira ikintu kimwe abantu benshi mushobora kuba mutari muzi, ariko ngerekana kibababwire ko uno munsi tubanye twazinduranye neza. Nagenda babwire neza yuko ubu hagize umugwi w'abantu baje mu mibarabara gukora manifestation, ntabwo igipolisi n'igisirikare vyo babikenewe mu uwo mwanya. Nagenda babwiye neza yuko mu Barundi nyene hoca havuka uwundi mugwi ubuza canke uza gutana mu mitwe n'uwo mugwi uri mwibarabara kugira manifestation. Ibi turi sire kuko hari abarundi bibereye strict no kubaka iterambere ry'imiryango yabo n'iterambere ry'igihugu. Uno munsi rero uje gufata ugaturira amabarabara, uje gufata ugaturira imodoka za Barundi, uje gufata ukonona ibintu by'abantu ngo motive ngo urakora manifestation, aho hari abarundi batazigera bakorohereza na bukebuke. Aya makuru ndazi neza yuko muzibaza kari buvugishwe biramutse bibaye hakiyumvira canke urota aja mwibarabara azosanga y'abandi barundi b'inararibonye kandi bazomukubita bazotana mu mitwe usanga ibintu bigiye wandabaga. Ibi rero nagenda babwire neza yuko ari impossible kubona abarundi bongi kuja mwibarabara ngo ariko ariyamiriza ivyo biyamiriza. Aya makuru ndayabahaye ari uko nayumviriye neza kandi wowe dukurikirana nyamba na wayo wadukurikiranye neza. Korokera muri commentaire tubwire nawe kuvyibazako. Ndazi neza yuko muzoza munshimire muvuga ati bwana Khody the Black waravugishijwe. Uburundi ubu ntibukigwanirwa n'abasirikare hamwe n'abapolisi gusa, hari abene igihugu b'inararibonye kiretse n'imbonera kure. Abene igihugu bonyene mbere badafise naho bagamiye cyangwa badafise ivyicaro vya politike baharanira, uzobasanga hehe? Uzobasanga mwibarabara nawe baje kugutegera kugira ngo bakoze icatumye uja mwibarabara konona no kugira ngo abenshi uko murabizi ko baje mu mabarabara kugira basahure, kubera benshi birirwa bareze amaboko bareze amaboko ataco bahereza intoki. Ivyo rero mu bihe vyabo no guprofita ubusuma. Ibi rero ntivyokunda gutegura manifestation mu gihugu cyo ntivyokunda. Umugambi w'ugwa ndanyamburiho wa Kenya n'Ubuganda nyamburiho bizobagora cyane. Dika tugende ku ruhande rw'umuntu yogomba guhirika ubutegetsi mu gihugu cy'u Burundi, ndavuga gutera kudeta. Est-ce les amis murabona yuko umuntu yogerageza gutera kudeta mu gihugu cy'u Burundi vyomworohera? Ni question mark. Iki ni kibazo ndabaye kuko gutera kudeta nuko abantu baba bagushigikiye. Rero ntuzoshobora gutera kudeta uze gutwara abantu batagushaka. Abarundi bishakira intwaro iciye muri demokrasi nkuko vyatangwe mu mwaka wa 2005. Abarundi baracakiriye umuntu y'intwaro twawe na demokrasi. Umuperezida yitorerwa n'abene igihugu canke umugambwe ukitorerwa n'abene igihugu bonyene ugiye kurongora. Rero kubavuga yuko Ubuganda
n'u Rwanda na Kenya bogerageze guhika ubutegetsi bw'u Burundi, bonyene Museveni ntashobora kuza gufata ubutegetsi bw'u Burundi, Kagame ntashobora kuza gufata ubutegetsi bw'u Burundi, Ruto ntagomba kuza gufata ubutegetsi bw'u Burundi, kuko izo nguvu ntazo bafite deja. Muranabizi u Burundi bubarenze mu vya gisirikare. Iyo bumvise ikibazo cy'u Burundi nabo nyene baratitimira kunyonka imburumburu. Ndazi ko batinya igisirikare cy'u Burundi, bagatinya igipolisi cy'u Burundi, bagatinya n'imbonera kure z'u Burundi. Ibi vyose ndazi neza yuko ndavuze ntayengesha niyo kuba bitinya. Rero kuvuga neza yuko bohirika ubutegetsi bw'u Burundi ni kuraba uwo basutena canke uwo bahenda bate mu manga, nka kumwe ba Pacifique na ba Bobo Rugurika na ba Alexis Nduhije na ba Marguerite bahenda gwagwaruka ukaja mwibarabara bagaca biyirukira. Rero no musi uwohendwe ko hawe inguvu n'Ubuganda n'u Rwanda na Kenya ngo ahirika ubutegetsi bw'u Burundi, no mufata nk'abajya abana bo muri 2015 bahenzwe nabajya baca birukira mu Bubirigi n'ibindi bihugu biteye imbere, barahunga basiga babana bari mu yabira. Ibi ndazi yuko ariko vyogenda. Rero Uburundi buratekanye, nta nuko bwiteze kuvogerwa, ariko nubwo bogeragezwa cyane agomba kubuvogera, Uburundi bugona buri maso. Nta na rimwe inzego z'umutekano z'u Burundi zizigera zihagarika gukora igendereza canke iperereza. Munibuke neza yuko mu gihugu cy'u Burundi hamaze imisi ko haravugwa amakuru y'umwe y'abatasi canke ibiki bo barafashwe. Sadepa sindabizi neza ko n'amakuru atigize ashigwa hanze na leta y'u Burundi canke urwandiko namwe rweze rusohoka, ariko vyaravuzwe. Ibi vyose nyamba urya yarafashwe Benjamin wo mu Kongomani akorera M23 n'igihugu cy'u Rwanda gasigwa kw'intoki, nivyerekana neza yuko mu gihugu cy'u Burundi gipanze, atabwoba na buke buhari bw'ibintu na kimwe. Ibi neza turavyemenya neza yuko Uburundi bupanze neza. Rero abariko baravuga yuko Uburundi bugomba kugira ibi, bugomba gutegwa, bugomba kugirwa ibi nta mutima twabishirako. Abarundi turacari twibereye mu muvuduko w'iterambere, mwoje kudusamanza. Ngire ko ndanabasaba canke ndabinginga muze muraba ibinyamakuru mugomba gutora kwa makuru. C'est vrai ni byose bivuga, ariko si byose byo gukonfirma ivyo bavuga. Za murahitamo kandi muhitemo neza kugira ngo muze muraronka amakuru y'ihumure kandi amakuru meza, atari ya makuru ashobora kubahungabanya. Usange muteko murakora n'ibikorwa byanyu ngo mutife ngo hariho ngo ibigomba kuba nka kumi abantu baza bagahenda abantu ngo hagira ngo hawe ngo umuhero ngo mujye vyanyu ngo mugurishe ivyanyu ngo kubera ko ngo umuhero ngo ugwerube ngo kwa Mungu hazo umuhero n'ibindi vyinshi ngo kuwa mbere kuwaka n'ibindi vyinshi musanzwe muzi canke mugenda murumva amahemere mugenda murumva hagiye atandukanye. Rero Uburundi ni mukore umutima uri munda. Abarundi iterambere mukurikira mwumvira abarongozi banyu kugira ngo mushike ku iterambere rirama. Icambere nuko kuyoboka inzego canke uburongozi kugira ngo mushike kuri kimwe cyose. Ibijanye naho n'igihugu cy'u Rwanda kwigenza canke kwiyenza ku gihugu cy'u Burundi sijyambere. Mwarumvise neza yuko igihugu cy'u Burundi igihugu cy'u Rwanda cyangwa cyagiriza Uburundi FDLR kibagiriza ibinabiriya gutera mu Rwanda n'ibindi vyinshi. Ibi byose mariko muravyumva, bijya byose kari nka kitwazo canke novuga yuko hari nk'ivyifadikizo kugira ngo barabe ngene bohungabanya umutekano w'igihugu cy'u Burundi, ariko ntivyabakundiye. Ubu u Rwanda rwarashatse kwikunda kaza ku gihugu cy'u Burundi kugira ngo bashobore guhunganya umutekano w'u Burundi bigize abahatari, donc bigira indyarya, bigira babagenzi bagenzanya. Ibi byose Uburundi bwabirabiye mu rugi. Hari agakuru nkunda gutera k'inkuru ya Kayima ndetse n'agakwavu vyari bibana, niko u Rwanda rwagombye kubanira igihugu cy'u Burundi. Iyo nkuru kandi isubiriyemo kugira ngo cyo turangiza kino kiganiro. Numva afise muri yo kubatera inkuru kubera ko ndakunda gutera inkuru. Hari inkuru canke umugani, hari ingona yitwa Kayima yabana n'agakwavu, kandi bani inshuti cyane mu buryo budasanzwe. Rero Kayima nako gakwavu umwe wese agize urubanza baratahiranira. Kayima agize urubanza, agakwavu niho kavuga ijambo. Agakwavu kagize urubanza, Kayima niyo yavuga ijambo. Murumva ko bari bafitaniye ubucuti budasanzwe, bari bafitaniye imigenderanire ikomeye cyane. Novuga yuko ubucuti kabisa bwari bukomeye nka antibari. Ariko rero Kayima kubera ko yagenza agakwavu akagenzanya, muga agakwavu kari gafise ubwenge bwinshi. Ni umunsi umwe
Kayima kiriyumvira, Kayima cari kigona kiriyumvira ati mbebasha jewe ko ntararya inyama y'agakwavu nzoyirya gute kugira numvirize umunyu wo mu gakwavu, sivyo? Niko Kayima guca yigira umugambi wo kwipfisha. Kayima catuma umugore wiwe ati genda umbwirire gakwavu ati burya Kayima yapfuye, yangona iyo ngona yitwa Kayima. Burya wa mugore aradirigiza aramanamana no kuri kwa gakwavu muzi n'amakuru, agenda yiriza yongera yiriza ati wa mugenzi wawe ati kera yapfuye. Agakwavu kavuga ati nivyo. Wa mugore wa Kayima ati nivyo cyane kuko yamaze gupfa, ubu tuvugana ndamusize mu rugo yamaze no kuramvya. Agakwavu karavuga ati nivyo koko? Ati nivyo. Ati hoki tugende kuraba neza yuko Kayima mugenzi wanje twajyanye vyinshi, twasangiye vyinshi, twasangiye akabisi n'agahiye yuko yoba yapfuye. Agakwavu baragenda na wa mugore wa Kayima barashika no kwa Kayima basanga kabisa Kayima yapfuye. Basanze iyo ngona yitwa Kayima yapfuye kabisa. Urukwavu rubirabije amaze avuga ati kabisa mwene wacu mugenzi wapfuye kandi birambabaje cyane. Ariko agakwavu kakagira amakenga menshi, kandi munibuke ni uko Kayima yabaye byipfishe kugira ngo azojya agakwavu ngo yumvize ngo inyama y'agakwavu ngo ingene imeze, ngo yumvize ngo umunyu ngo ingene umeze, wumve kubana n'umuntu mugenzanya. Ndiko tugomba gushikako rero agakwavu kubera ko gafise ubwenge bwinshi karashika. Kamaze gushika gasanga kabisa Kayima yagoroye amaguru n'amaboko yapfuye pe, yapfuye. Burya agakwavu kabera ubwenge bwinshi kafise karavuga ati Kayima mwene wacu mugenzi, twasangiye vyinshi, twasangiye akabisi n'agahiye, ndagusavye koko nyamba wapfuye ufata akaguru kagorore koko canemera ko wapfuye. Kayima n'ubwenge buke bwacu, ndiko ndakiganye n'igihugu cy'u Rwanda. Kayima n'ubwenge buke bwacu gishefeta kakaguru kiragorora kugira ngo cereke agakwavu ko capfuye. Burya akavuga ati ngo sinshijwe Kayima mwene wacu, twasangiye vyinshi, urupfu rwawe rwambabaje ku rugero rudasanzwe. Nyamba koko Kayima wapfuye, fata akaboko ukagorore camita nemera yuko wapfuye. Gwa Kayima n'ubwenge buke bwacu gica gifata kiragorora ka kaboko. Bimaze kugenda uko agakwavu karavuga ati Kayima mugenzanje nukuri wapfuye, namaze kubibona nukuri wamaze gupfa, ndababaye kubona wari umugenzi twasangiye vyinshi ariko wapfuye. Kayima birambabaje cyane, nzosigarana nande mbega ko abantu bose kwisi ariwe nshuti nari mfise, nzosigaraho mbayeho gute? Atariko sindashigwa Kayima ati kuko nyamba Kayima wapfuye, Kayima gwarugona uraho gwipfije ku marugorora ivyo rubwiye rushe gukora. Ati nyamba wapfuye koko ndagusavye ukanura ijisho rimwe turabe koko ho wapfuye. Rikaramukurikanuye cambona peko warangiye wapfuye, ibintu vyawe vyakurangiranye. Kayima n'ubwenge buke bwacu gica ifata urutunu rumwe, ugwisho rumwe kiraruturumbura. Kagakwavu gaca kabona neza ko Kayima yari mu mugambi wo kujya kagakwavu, kagavuga carirukira kariyenurira. Urumva gwa Kayima rusigara ruramaramara, ruba rutakaje inshuti kubera ko gwashaka amaronko, kandi ngo amaronko menshi ngwazibinda, kandi ngo inda ndende ihumira injya ikica ako kizi. Kayima gwakomvye kwagurinda rugomba kujya inshuti, ariko vyagiye kurangira rubuze za nyama gwashaka, rubura n'inshuti. Nico gihugu cy'u Rwanda uno munsi tiko turabona uburongozi bwa FPR buriko buragomba kugira mu karere. Ubu nivyo tuko turabona igihugu cy'u Rwanda kiriko kiragomba kwiyenza ku Burundi, bigira ngo muri abana ngo turaba ngo nabana beza, ngo turi impanga, ngo dusangiye imico, ngo dusangiye ururimi, kugira ngo barabe uburyo bashobora kujya igihugu cy'u Burundi bacicaye ko, ndetse no kugicinyiza, ndetse batugambanire bongere batwicire nkuko babikoze mu myaka yeze. Aba president atari bake baramaze kwica kubera igihugu cy'u Rwanda. Ibi murabizi kandi vyarabaye, ntugomba yuko dusubira muri izo mpururu. Rero unyamba wataye uwo mugani wa Kayima n'agakwavu, ndazi neza yuko biriko biraba ari sene ya Kayima n'urukwavu biriko biraba mu karere. Rero singomba kubarambira cyo kubabwira vyinshi, kiganiro kibaye kirekire ariko sinabishaka, ariko nuko twabanye neza mu mutekano, tubana mu buryo bwiza. Ndabasabe mwebwe mwese tubanye muri kino kiganiro
musige commentaire zanyu, mushire ko like, mushire ko commentaire, hama tubandanye tubana mu biganiro vyiza n'amakuru bene yatubandanya tubashikiriza cyane bikiro mirongo y'ugamba. Haracyari kare, by the way, turaza kuguma tubana namwe kugira ngo dushobore kubashikiriza vyinshi ko biko biragenda hano hakurya ku butaka bwa Kongo. Je nabashikirize kino kiganiro. My name is Cody the Black, this is Cody Empire. Bye bye.